Kazi benshi mukene kumva amajambo ya Fanny Lavine tuyasigura. Fanny Lavine yagize ati ico yatangurije ko twese twari twiteze ko Fanny aza kuvuga ati ndakwambitse inometa uko hawundi abakobwa batangura bose. Yatanguje ku kintu twese tutokwiyumvira ko yotangutse. Yatanguje ku kintu twese tuvuga ati ibintu Fanny agira atangure kuvuga nibigagira avuga ati burya rero nurazi. Je numva umenga nari heza. Je naragize ubwo ati aya majambo Fanny agira avuge nayibiki. Ariko kurundi ruhande yarafise mpwemu mutima mweranda mu mutima wewe. Yagize ati nasavye Imana kuva kera ko nohagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ibinyoma. Urukumva iryo jambo? Nasavye Imana kuva kera ko nohagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ikinyoma. Yasavye Imana kuva kera yuko atozo kwigera hagarara imbere y'Imana n'abantu ariko aravuga ibinyoma kuko la plupart y'abantu benshi murabizi neza ingo nyinshi zubakiye ngaha abisigurana na Fanny Lavine avuga ati ari ingo nyinshi zubakiye ngaha ku mpamvu kanaka. Ariko urumva iryo jambo ko rikomeye. Fanny arifuza kuzopfira mu maboko ya Noraski. Abandanya avuga ati ndashaka kuzova kuri inosi ndiko ndabona amaso yawe vya bindi tukunze kubona muri filme mtu anaregea anakufa anamwangalia aktere mu macho na kufa kweli niko nakuona Noraski. Nishakana kuelewa ndabukunda ndakubaha kandi nifuza kuzoshikarira mu ndabira zawe. Ndashaka kuzova muri isi ukabona mu maso hawe. Ndakunda cyane. Tuzotandukana n'iriki n'urupfu nzopfira mu maboko yande ya Noraski. Wa wundi nyene runyuzi yaje kunyura kunovuga gushona ahatabaguritse handi nyene arashona arakubita ku runyuzi. Are birabaje sana iyo ukunze umuntu mukuri abantu bakiyumvira yuko umukunda mu binyoma abantu bakiyumvira yuko wowe mukunda novuga kubw'inyunguzi wawe muri wo deep inside wowe mukunda for real. Ndakubarira ati rero bro ntuzushike intege ahubwo ivyo wowe wakoze aho washitse hatumye natwebwe tutarahashika twifuza kuzohashika ahubwo tunaharenga ko la plupart y'abantu benshi hari abantu benshi batigeze bashika aho mwashitse habaye amajambo menshi mariage irahomba. La dernière jour umukozi w'umuntu nka Fanny Lavine ngoya ngo ndagiye ngo ndabihevye cyangwa ngo umuntu arose ngoya ngo ndabihevye kumbe nuko mugabo mwe mwaremeye muraguma ini usugira umugisha muto yiwaje usugira umugisha norewe usugira umugisha muvanywe ibanga bigaragaze usugira umugisha mukuru usugira umugisha norewe usugira umugisha muvanywe ibanga bigaragaze. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Step Media channel focus for this industry ya Buja Flavor. Chekenya makuru cyuma kibazanira. Bishamvuga muri industry ya Buja Flavor nkuko tuba tubikora reka tuze dukengurukira Imana hamadusa dukengurukira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support mutwereka bishwa ku mutima bituma dukora more than like ibyo twakoze. Ndakubwira ati rero kuri mukuru na Beni behind the camera ni sike professional nkuko tuba tubikora reka tuanze tugira iki tuvuge genre kuvyerekeye mariage ya Fanny cyangwa duhere kuri nuzenya duhere kuri dote ko vyagenze wereka duhere kuri mariage niyo tutuzanye no musi ngaho. Yes no musi nashaka ko tuvuga ko kuvyerekeye mariage ya Fanny ndazi benshi mwarabonye yuko twarabaye ama image makei naho twebwe tutize giturongo iryo bako ryo kugira iki ryo gupostinga ama video salon nuko CK yariko akora igikorwa ca Solution Cup niwe yariko ara kamera ivyerekeye biza kuri Solution Cup. Ndakubarira ati rero kuri Step Media vuba cyane muzobona mariage ijako naho nyene turinze turonka izo image. Ndakubarira ati rero ni Beni kuri micro behind camera sike professional nzakora umusizo tuyage kuvyerekeye mariage ya Fanny ndaza abantu benshi mwarabonye ko vyagenze neza cyane resultat ndazi mwari mwiteze ko muza kwibona ko iza kumera kugiza kugaragara nka kujya nyene. Ndakubwira ati rero uno musi nza gutangura
ndakubwira ukuntu byatanguye genre nizere yuko ama image mwenshi mwagiye ko yaraba kuri Solution Cup biriko murabona ukuntu Fanny yari yiteguriye nuvuga mariage yiwe biraboneka ko ari umunsi novuga udasanzwe mu buzima bwiwe umunsi uhambaye cyane mu buzima bwa Fanny Lavine hamwe ari kumwe na mugenzi wiwe novuga Norask ndakubwira ati nitwotangura ngo tugende byo muri salon he urakora mutegura abona ko bari kwamutegura neza yari yavyiteguriye yarasa neza vraiment ariko umurundi kazi asanzwe asa neza cyo kumwe na mugenzi wiwe novuga Norask basanzwe basa neza basanze ari abantu bari clean ndakubwira ati rero Fanny ukwitegura nuvuga yari yiteguye bikwiye nuvuga ujya munsi wari umunsi udasanzwe niyo mpamvu umukobwa wese yahageze ubukwe bwiwe canke yahageze ko aza kumusaba kenshi asanga yiteguye asa neza sana ndakubwira ati rero urabona yuko na mugenzi we Norask aje kumwakira yambaye costume vraiment ebana y'umuruturu utumugani wa mutima ahubwo ati costume ebana yatari sana yadufuse bya grave sana yaraberewe sana naje vraiment kuri mariage yanje ndumva yuko no kwambara costume ya grave sana ndakubwira ati ni kanzu Fanny Lavine yari yambaye si kanzu yari isanzwe urabona ko yari kanzu iri extra amatwi asumira ijya kanzu si muri zazi nizikoteshwa ni zazindi ngo umuntu yagombye kugira mariage acavuga ati je nshaka kwigurira gwanje shasha amatwa nsumira ijya kanzu ya Fanny siyo yagiye gukotesha siyo abandi bari basanzwe barambaye ahubwo we niyo yaguze bushasha niteka ni vyiza gusa zirazimvye mu malawo tuzoza gukotesha rero je nagobagira mariage cabwira sheri waje ati tugende kwa Fanny Lavine muri 3 fois barakodesha amakanzu y'abigeme y'abantu bagashaka kugira ama mariage ariko entre temps byose biri muri business ubishoboye navyo ni fresh sana ndabwira ati rero nsimbira ko isengesho rya se wa Fanny urabona yuko ari umuvyeyi akunda umwana wiwe kandi akunda Fanny directement ucamva ko akundana n'umukwe wiwe ari we Norask ndakubwira ati rero ukuntu yatanguye avant ko sike abashira iyo video je vyaranjoye cyane vyaramaye icigwa naciye nsubiza ubwenge nyuma ndaraba ku bavyeyi banje ndavuga ati nabwe bwa bundi ndatawe impamvu papa natwe bwadukunda canke mama dukunda papa wiwe mu kubasengera avuga ati yatanguye akengurukira cyane kandi yemeza yuko urya munsi Imana yari ubuzi yemeza mbyabona kubarira ati twebwe ivyo dukora urumva uno munsi twabona nk'ibitangaro Imana ibe bibizi ibiri muri kazoza hariya twe tubona bijya ndabara ko nzobishikira burya ku Mana ni kahise urumva nvyabene twebwe ivyo tubona muri kazoza Imana yo iba yamaze kubibona kera niyo mpamvu ubona n'umuvyeyi wa Fanny Lavine akubwira ati ndemeza neza cyane ko uyirisango wari urizi anabwira arasubira kandi aravuga ati waturindirije igihe gikomeye ibihe bikomeye kugira ngo tubone akamwemwe gahimbaye nkaka ukurumva mfite Imana byabona kuba ati Imana ishaka ry'Imana ivy'Imana igomba gukora burya Imana ntuyisenga no munsi ubwo nyene kiguha umunsi nyene burya Imana byahora ati Imana iguha mu gihe cyayo wowe urashobora kuyisaba ati Imana genda gukeneye step major Imana ntiguha step major ahubwo Imana ikiguha BBC urumva nivyo wagatire ico twe Imana tuyisaba biba bitoyi cyane paka por ivyo yaraduteguriye navuga ati burya ntiduha ico twe dushaka iduha ico twe tubwe dukigiziki dukwiye ndakubwira ati mukunzi wa step major ntuzucike intege uriko urasaba Imana ntuzucike intege mu gusaba navuga umugisha ku Mana kuko byose ibi bizi byabene nakubarira ati twebwe ivyo tubona muri kazoza byo ibona muri pasi iba yabibonye kera niyo mpamvu rero ntuzucike intege ahubwo komeza ubane muri yo ugume nuvuga ugira ya courage yo goma muyisenga ugire nuvuga wa mwete ugoma uyihimbaza ube mu bihe byayo kugira ngo ntuzane imivimo nuvuga muri future yawe cyangwa mu nzira zawe niyo mpamvu nakubari ati rero ubandanye usenga cyane udacika intege kuko ivy'Imana yaguteguriye ari byinshi cyane kuko akubwira ati twese twavuze kuri nosi Imana yaramaze kutwandikira ko imigisha yacu n'ibintu tuzogenda turacamo hari ibindi mugabo ucu usanga twebwe twaciye mu nzira Imana idashaka ugasanga umuntu yaciye mu zindi nzira ngo ni Imana yabikoze Imana ntiturungika gukora ibintu bibi Imana iturunga gukora ibintu vyiza basanga umuntu yagiye mu bibi ngo ni inzira ngo Imana yarategwa ati no Imana ntikurungika mu bibi Imana ikurungika mu vyiza bijya waciyemwe wowe ni ibintu wowe bashaka kwicira mu nzira nyamuco usanga kenshi iyo biciyemwo ucukomereka ba muri wewe ba mu Mana bagumana n'Imana kuko Imana ibishaka uce mu nzira yayo bakubwira ati duhonyere mu makanda yayo ndakubwira ati rero dusubira ku jambo rya se wa Fanny Lavine ava ko sirike abashira mu video ababwira ati aturindije ibikomeye kugira ngo tubone akamwemwe gahimbaye nkaka agasubira kandi ababwira ati abasabira imigisha ku Mana ati nabo nk'abavyeyi babo barabaturiye ko imigisha agati ndabasabiye imigisha ku Mana natwebwe nk'abavyeyi banyu abavyeyi babo turabaturiye imigisha byo nakubariye ati rero ico umuvyeyi wawe agusabiye ku Mana rugira we yaremye ijuru n'isi directement
Imana kenshi irakunze gushira kovi urumva niyo mpamvu akubwira ati Imana ya kabiri kuri nosi kuri wewe ni umuvyeyi wakuvyara utubasha umuvyeyi wawe ni Imana kenshi irakunze gukurikiza uzorabene kenshi umwana yavumwe n'umuvyeyi birakunze gufata cyane ubwo nyine umenga ni ibintu birafata umenga ni smart iyo umuvyeyi akwaturi ikintu kibi kirakubako kenshi niyo mpamvu akubwira ati rero uri umwana uzi ko ufise umuvyeyi gerageza umube hafi kugira ngo ijya mihezagiro ijya migisha ugumuyironka igumibana nawe urumva ndakubwira ati rero iyo umuvyeyi wawe agusabiye ikintu ku Mana kenshi kirakunda kuba okay naho kitaba mu mwanya wacu ariko kiruka kibaye kuko n'umuvyeyi wawe akigusabiye kuko akubwira ati wowe iyo umuvyeyi atahaba wowe ntwari kuvuka kuko umuvyeyi wawe yumva yashikanyisha akagimana yarakoze iki Imana yamutugeze ati ebana naka ibaruka Fanny Lavine naka ibaruka Noraske naka ibaruka CK urumva yumva yarashikanye iki Imana yamutumye niyo mpamvu akubwira ati rero icyo umuvyeyi wawe agusabiye n'Imana irashira kovi niyo mpamvu ndakubwira ati rero uri nzumva umuntu atubwiye ujya mwana wanje yarahezagiye ari umuvyeyi wakwaturiye gutyo kenshi usanga n'uwo mwana kenshi mu buzima bwiwe ibyo aguma acamo byose aguma yoroherwa ari abantu benshi rero guma bavuga ati none bajya abantu ko aguma boroherwa ugasanga umuntu muri bisi nzima niwe yarokotse wenyene bisi yagize accident ati none ujya kubereka ugasanga nimigisha abavyeyi we yamamwaturira misi yose ari kuri protection idasanzwe cyane yabavye no ndakubwira ati rero uze ubaha umuvyeyi igiti kiturirwa burya n'umuvyeyi uze ubaha umuvyeyi kuko utubasha umuvyeyi n'Imana ira kuvuma nivyo birakuvuga ati ico utigishijwe n'umuvyeyi isi irakwigisha sivyo none yes ndakubwira ati rero nitwovuga amajambo menshi cyane reka sike abashiriremwo video y'ivyo vyose navuze gatoyi kugira ngo mubashe gutahura ivyo niko ndabasigurira kugira ngo bibashe kuko ari abantu babona video nibatahure genre canke nibumve amajwi nibumve cyane cyane mpamvu iki kiganiro nakizanye kugira ngo hari ibintu bimwe bimwe nze ndabasigurira selon na video mwabonye selon na preuve ndiko ndabereka apana vya bindi tugira utazi n'ivyabaye Mana mweranda Mana ushobora turagukengurukiye cyane kuri iri sango dushikanye biraboneka cyane kandi biribonekeza yuko Mana ushobora byose yuko iri sango ari urizi waturindirije igihe gikomeye kugira ngo tubone akamwemwe gahimbaye nkaka turagukengurukiye cyane rimwe nta mbere turakengurutse cyane Mana yacu aba bana bacu ubarabigiza kuko wamubigenza ubabe imbere undi ubabe inyuma ukorane nabo iminsi yose natwe nk'ababyeyi babo turabatuye ko umugisha uzigabanije turabatuye ko umugisha wo gukunda abantu wo gukunda izina ryawe no kukugamurikira bikwiye turabatuye ko amahoro no gukomeza ubucuti n'abantu bose batavangura turabatuye ko urukundo ntabwo turabatuye ko ishaka ryawe kugira ngo ribane nabo iminsi yose maze bazobe urugo rw'akarorero ubw'intangarugero natwe rero Mana yacu ukumane natwe twebwe abavyeyi baba bana bacu kandi nabo bagukunde badukundire babe inyishu y'ikibazo ku bantu bose ntibaze bigere baba ikibazo ku muntu n'umwe turagukengurukiye cyane Mana yacu ko vyumvise kandi icyo twizeye turazi neza yuko ubitwemereye umuntu wabishiye mu gikomane yo mw'ijuru tugukomeye amashi n'impundu yes nkuko mwavyumvise rero ni se wa Fanny ari kumwe n'abana biwe ari kumwe n'umuvyeyi wiwe nuvuga Serugo aserukira nuvuga hari wabona Fanny urabona yuko yaraheje kusabira umugisha abana biwe Fanny Lavine hamwe na Noraske dusubira rero dusimbira nuvuga ku mukuru wa Fanny Lavine arasubira kandi nka mukuru mu rugo urabona yuko ari umusista genre yararyoherewe cyane nuko muto yiwiwe agize iki asohotse birasa neza cyane iyo ugize grand frère wawe cyangwa grand sœur wawe agushigikira mu vyawe byose subira inyuma ndabibwira no kuri do turivuga ko nababari ati n'umuntu dukunze kubona cyane mu bikorwa vya Fanny Lavine arakunze kumusupportinga cyane birasa neza cyane urabona no kurya munsi kwera novuga vya bigumbagumba vyinshi byo gukunda muto yiwiwe urumva yamuririmbira amusa novuga amwaturira canke amwifuriza novuga
urugo rwiza kugira umugisha avuga ati amuririmbira mubariye ati uragira umugisha mu rugo rwawe na mutoyi wiwe araja ko arakira avugira ati uragira umugisha mukuru wanje byari bisa neza sana ku muntu atahura urukundo kuko akubwira urukundo ni rurerure urukundo si rugufi mapenzi ni marefu sana tugumye gusigura mapenzi kwa umunda nitwo bivamwe bakunze ba Step Major nane mpamvu iyo mbonye umuntu ariko arasigura abcange yaturira umuntu vyerekeye la façon anyinezerero ibihe ariko aracamwe cyangwa ibiraro ariko aragira birakunze kuma courage yo kongereza gukunda abo tuvukana cyangwa abandi bantu bose ndakubwira ati rero reka CK abashiremwe video ya mukuru wa Fani ariko aramuririmbira nuvuga mutoyi wiwe hamwe na nundi mutoyi wa Fani Lavine amuririmbira amubwira ati turakwaturiye turakwifurije nuvuga kugira nuvuga umugisha mu rugo rwawe ugiye kubana hamwe na musaza wacu ariwe Noraski bariko bararira Fani Lavine urazi ko ari umuntu nawe nyene afise ibigumbagumba byinshi nawe nyene urumva umuntu arizi ubwo nyene nawe acarira nawe yaciyarira kuri kane video CK abashiriremo Gasaga keza mwana wiwacu Nagasaga keza ntoriwe Nagasaga keza muvandimwe Imana yubagatse Utuwakera ugume mutoyi wanje Utuwakera ugume ntoriwe Utuwakera ugume muvandimwe Imana yubagatse Utubwira umugisha mutoyi wanje Utugira umugisha ntorewe Utugira umugisha muvandimwe Imana yubagatse Utugira umugisha mukuru wanje Utugira umugisha ntorewe Utugira umugisha muvandimwe Imana yubagatse etape ikurikira n'amasengesho yo kumuherekeza famille yose umva hatanguye papa hacakurikira abana ubu rero twese turagiye hamwe rero tumushize hagati Fani Lavine tumwaturiye iki tumusabiye iki burya urugo si ikintu coroshe guys hari abantu bumva urugo ngo mariage mariage c'est une longue histoire mon frère ugiye utaritegura utaraba sérieux kenshi birakunze kubananira nane mpamvu ubona umuryango wa Bonito unuvuga ari wese wa Fani Lavine yarawuserukiye yagize ati reka tumushire hagati nuvuga umwana wacu tumwaturire umugisha agiye gutangura nawo ubanze kwanza uve ngaha muhira uvane ngaha muhira awutware hariya mu rugo nuvuga kwa Noraski abemwe na Fani Lavine bamushize hagati nuvuga umwana wabo ico bakoze baratuye baravugishwa bamusengera banamusabira umugisha ukwihangana gutahurana bya bintu nyene bidusaba kuba mu rugo ukwihangana gutahura no gushira Imana imbere muri vyose kubakira ku rutare ndaza kukavuga navuga pasteur navuga apostolo yarakavuze Simon yarakavuze kubakira ku rutare urumva Jean ndakuberera ati rero ikintu cyose yigutangujemwo ubuhoraho yishize Imana imbere kirakunze kuba okay ikintu cyose bivuze ati Mana nje imbere muri ibi bintu Mana ndagushize imbere y'ibi bintu Mana ndagusavye imbere itara muri ibi bintu kirakunze kuba okay naho habiki naho nuvuga haza ibintu bimeze gute naho genre naho vyogenda gute Imana iragoproteja tu kuko uba wayihaye nuvuga ya respect uvuga ati Mana ndashaka yuko wewe abe bari wewe ukora ibi bintu atabari jewe ndabikora niyo mpamvu ndakubari ati rero ari nzi ubona ujya muryango usanzwe warahaye agaciro nuvuga n'ikibanza ca mbere mu buzima bwabo canke mu muryango wabo Imana urabona yuko banabigaragaje mu kumusohora nuvuga umwana wabo nuvuga mukuru wabo canke mutoyi wabo ari we Fani Lavine mu kumushira hagati nuvuga bamuherekeza hamwe n'amasengesho akomeye cyane nuvuga kugira ngo azamufashe kubabwira ati ikintu daherekejwe n'amasengesho kenshi kirakunze kugenda nabi niyo mpamvu bakubwira ati ikintu cyose uzotanguze amasengesho kuko la prière ni ikintu gikomeye cyane iyo wagitanguje mu bintu byinshi kirakunze kuba kigufasha cyane urabona yuko bamushize hagati baramusengera baramusabira urabona Noraski nawe nyene araja koko nawe nyene n'umuntu wo mu rushengero aratura baravugishwa baramusabira imigisha myinshi cyane kandi nzera yuko ko babikoze kujya muri yanzira bizogenda neza cyane kuko akubwira ati
burya Imana yaraduhaye ibintu byose, Imana yaraduhaye ubushobozi bwose. Shetani rero ari jaloux cyane, arababazwa n'umuntu afise ishari cyane, ari jaloux cyane ku buryo arababara kuntu Imana yaduhaye ubushobozi bwose, kuko Imana yakubariye ati icyo muzosaba cyose mubice ku izina rya Yesu Kristo kunuko Imana izokiba. Urumva rakogera ati rero ukuntu rero tubikora tukanabisaba Imana ikaduproteja, Shetani biramubaza ati ya ndacitse vraiment, abantu barancitse vraiment cyangwa kunuko. Murabona yuko byari bisa neza. Yes, dusimbira rero mu rushengero, bagiye mu rushengero hariya novuga kwa Mutama Simon Apostle ababwira ati burya urugo si ikintu gicoroshe cyane, burya urugo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ugifashe nabi kenshi urakunze no kumaramara, kenshi urakunze no kuronka umuvumo, kenshi uzorabe abantu benshi bagenda bagira ama divorce, kenshi usanga bameze nk'ibivume, usanga umugabo yarabanye n'abagore 3 4 5 genre usanga n'iterambere giwa ririkeye cyane. Ni kenshi bikunze gushika ugasanga umuntu yaraciye muri ivyo bihe, ugasanga yagenda arahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukana. Ndakubwira ati rero Apostle Simon abibutsa ko atamuhinga w'urugo, abwira yuko urugo ari ibanga ridasanzwe. Urumva urugo ari ibanga ridasanzwe yuko bokubakira ku rutare ari we Mana data yo mwijuru. Ivyo binakunda kubarira ati rero ibintu byose ubyubakiye ku Mana, Imana iragufasha. Ibintu byose ubishize mu Imana, business yawe, akazi kawukora, amashuri yawe, everything mu gihe ubishize mu Imana byose biragenda fresh. Gusa icyo kitwisha twebwe abantu nuko dushaka ibintu bya rap. Ebana Mana ndakeneye imodoka, uco ushaka Imana iguha imodoka. Imana si umufumu. Mungu sio Freemason. Freemason umu musabwo nyene agacaguye. Imana igusaba kugira ati ndakupa kwa wakati wake. Nimba narakwandika imodoka uzoyironka. Kuko twese twazi ko twemerewe guja kubironka ivyo byose. Ugati nimba warabonye yuko nimba birimwo mu byo je nakwemereye nzobiguha. Urumva niyo ngorane y'abantu tuko na pupa dufise genre bya bintu bwati turashaka ibintu bya ningogo. Niyo muco usanga abantu benshi bagiye mu biki mu nzira zigitsiki zihumanye. Namo ndakubarira ati rero iyo mwubakiye ku rutare Imana irabaproteja. Abandi babira blendage y'ubugesera. Shetani nawe yoza gute atera urugo rwanyu ntigera ishika novuga okufandera kugera yuko muba mufise novuga umusoda akomeye cyane ariwe Imana data. Ndakubwira akubwira ati ugusenga mudahumeka. Ikintu ca mbere umugwanizi atera ngo nurugo, ngo iyo ateye urugo ngo abateye n'ayandi ma generation yanyu yose. Uzobirabe kenshi urugo rwatewe na Shetani, usanga ugo rugo abana bayitwara nabi, se urugo yitwara nabi, nuvuga mama w'urugo yitwara nabi, n'imbeba zo muzu usanga zitwara nabi. Iyo ugo rugo rwatewe na Shetani ibintu byose usanga bimeze nabi, ama risk aguma baba menshi, mwamutakaza ibintu muri famille, nuvuga ubutunzi bukaguma buhungabana, kwishura abana ntibamenye c'est pas ibintu nyene bitari mu Imana. Urabibona ko babiri mu muvumo nyene Shetani nyene abamaze kwishiramo ya ntebe nyene muri famille. Niyo mpamvu bakubwira ati rero tuzokwame tugwanira ingo zacu, kuko Shetani ateye urugo rwawe. My friend, mon cher, wa mu papa uri kurankurikira, wa mama uri kurankurikira, Shetani ateye urugo rwawe. Kuko cyambere cyambere Shetani abakarira cyane n'urugo, kuko ateye urugo abateye abantu benshi cyane bazobakomoka ko mwe abateye mwebwe kwanza cyambere agacatera n'abandi bazokomoka. Icyo bibaza Joe Beni ndagize mariage n'umugore wanje turabanye turibarutse abana, Shetani araduteye mu rugo. Wibaza ko Shetani abateye abantu banga ama generation n'andi ma generation menshi cyane kandi abadutsinze. Niyo mpamvu akubwira ati uze wirinde yuko Shetani atera urugo rwawe. Niyo mpamvu novuga Apostle abwira Fani na Norasi abwira ati muze mwubakire ku rutare, muze muguma musenga amasengesho rutavanako mufururizo, musishimamisha gaswa tamoja, muzokome musenga mutanguza Imana, mwature Imana mu bintu byanyu. Ndakubera ati rero benshi barakunze gusamera kuri ako kantu, ugasanga umuntu yagengaho nagize mariage vyaheze tunanda mu boîte tunafanya hivi. Yego kwenda muri boîte ni bon, ariko uzoyibuka gusenga. Kugenda ni bon, uzoyibuka gusenga, kuko Imana burya irakunda umuntu ayisenga yiha n'icubahiro.
kuko de plus uzoguma iha ikibanza ca mbere Imana mu buzima bwawe uzosanga vya bintu vyose byo kuja muri boîte wherever byo kuja mu bindi bintu biri contre n'ivy'Imana wonyene uzokuyagereza gati ibi bintu ndabona yuko bidahuje n'ivy'Imana ikunda bidahuza n'ivy'Imana ishaka nayo mpamvu uzosanga kenshi uzosanga abantu benshi kenshi bakunze gusenga bakunze kuba mu Mana ivyo bintu bakunze kugira iki kubiheba ndakubwira ati rero apodusura kujambo rya apostle akubwira ati abwira nono gukunda umugore wiwe urukundo rudashira cyo kimwe na Fanny Lavin ariyo majambo nuvuga nashoboye gukuramo kugira ngo abafashe reka sike abashiremo video ya Apostle Simon akoragerageza gusigurira Fanny Lavin hamwe na mugenzi we Norask kurikirana abakozi b'Imana bamwe badibosheje hariho abagize divorce bashaje bagize divorce bamaze umwaka umwe amezi abiri ico cyonyine kiratwereka yuko atamuhanga urugo kiratwereka neza yuko urugo ari banga ridasanzwe ariko Imana ishimwe ko Bibiliya ivuga ngo inzu yose yubakiye ku rutare irahagarara haleluya so urutare ni Yesu namwe mwaramwizeye nk'umwami n'umukiza muravuga ngo imbere yuko tubana imbere yuko twobikora imbere yuko twubakana nuko twoca imbere y'Imana yacu ya yindi twakira ya yindi twizera uwo mwamenye rero niwe mwigisha adasanzwe kandi niwe profeseri azi imigani azi umwonga uhuma n'udahuma kuko niwe yabaremye arazi intege nke z'umwe arazi inkomezi z'umwe uyu rero niwe ahari kugira ngo abubakire rero kubakira mu Mana no kwamizako kuko biritubwira ngo musenge ubudahumeka ikintu cyane umugwaniza atera urugo kuko iyo ateye urugo abayishe generation ikurikira babazobakomoka ko bose aba abishe ariko iyo muhagaze mu mwami n'abazobakomoka ko bose bazoba bakomeye haleluya rero sinza gufata umwanya muremure cyane nkuko nabivuze yuko watanguje programme cyangwa projet y'urugo n'umuremyi nyene n'Imana hamwe n'uko Imana atanguje urugo umugwanizi yararuteye ashiraho inyenkane hagati y'umuntu n'Imana yamuremye Imana imukura mu itongo rya Edeni ariko urukundo Imana yadukunze iravuga ngo ruzosubira kandi kubaka projet yanje nico gituma Bibiliya ivuga ngo urukundo Imana kuza bari mwese niko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose ntibapfe rubi yabonye yuko urugo rwa mbere rwapfuye rubi ivuga ngo ntegerezwa kandi kurungika umwami Yesu aze kugira ngo abamwizera bose ntibapfe rubi rero mwaramwizeye urugo rwanyu ntirushobora gupfa rubi kuko uwatanguje igikorwa cyiza muri mwebwe no kugisozera azogisozera mu izina rya Yesu igikorwa cyiza cya mbere yatanguje nuko yemeye kwitanga ku bwanyu ku musaraba icya kabiri abaha agakiza k'ubuntu rero icyo gikorwa nyine yakoze nicyo kizotuma urugo rwanyu ruba rwiza mu byo mukora mu mibereho yanyu yose nimuze mwibagire uyu mwami ndazi neza yuko kubana n'umuntu nkuko mabikurikiranye rero yarashoye kubatekerera amajambo menshi agiye atandukanye kandi urabona yuko baravyumvirije baranabikurikiza kandi turanabizera ko abana bakora abantu bakuriye mu eglise kandi sico kimwe nundi muntu atigeze yagiye kumenya Imana kuze burya uwarabikuriyemwo cyane biratandukanye na wa wundi yabimenya kuze niyo mpamvu bageje ku bwanje ndabizera ko urugo rwabo ruzoshika kure maybe shetani abananiye inguvu ariko byo sinde ndabifurije ariko ku rundi ruhande je vraiment ndizera yuko Imana izobikora ku rundi ruhande naho abantu bavuze amajambo menshi je ku bwanje ndizera yuko umwami basenga Imana basenga yuko izobafasha muri byinshi tugira rero mu byo kwatura no kwambikana impeta le moment idéal umwanya mwiza
uha mwanya avuga ati rero kila muntu wese avuga ati burya mariage yanje ntuvuga amajambo ameze gute burya mariage yanje sheri wanje naza bava nyiruka bya bintu uvuga ati veux-tu m'épouser uzubona ubwo nyene arirutse acometse hariye wari witeze yuko aza kuvuga ati yes ndavyemeye wa mwanya twese twama twivuga ati burya mariage kuko jewe naje kubganje maranicara umuntu umuselibatari wese yakunze kwiyumvira umuntu wese ataragira mariage akunze kwiyumvira avuga ati burya nzovuga amajambo ameze gute umunsi wa mariage yanje muti ndi kumwe na pasteri nemeza imbere y'Imana n'abantu reka dusimbire ku majambo ya Nohasi kugira ngo nidutwara umwanya muremure ikiganiro nzisangwe cyangwa cyabaye kirekire nono ati jewe Kizimana jewe Kizimana Noraski ntare wa gatandatu nandi majizina yose bagenda baramwita afite amazina menshi cyane kuko ujya ni man of God nuko abikubarira fise umunezero mwinshi urenze kuwo kukubwira ko ndagukunda bisumba uko nigeze kukubwira umunsi numwe Kizimana Noraski ntare wa gatandatu solution man of God new creation fise umunezero mwinshi urenze ko kukubwira ko ndagukunda bisumba uko nigeze kukubwira umunsi numwe ndakangutse nugeza ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda rurenze ubwo wigeze kumva kubona muri televiziyo ariyo yose kwisi ndagukunda kandi nzogukunda ibihe byose umva afise umunezero mwinshi afise more than like afise sijeda gisigura gute umunezero mwinshi no usigira gute afise umunezero mwinshi sana sinzi kintu kirekire sinzi ko mworonko kurumu ni nko kuvanga duzunguruka isi yose umunezero Noraski yavutse afise umunezero muremure ico no kumva ico je cyangatawe afise umunezero muremure bisumba zirya ncuro zose Fani yabibwiwe na Noraski amubwira ati burya ndafise umunezero canke bisumba zirya ncuro zose Noraski yamubwira ati ndagukunda umva ujya munsi rero Noraski yarengeje kujya misi yose ngira inshuro miliyoni infini dukeka tugira infini kuko miliyoni ni muke cyane urumva yagize infini y'inshuro Fani yabwiwe ko akunzwe na Noraski amubwira urumva asimbiraho kandi amubwira ati ndakwambitse ino mpeta ibe ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda rurenze urwo waba warigeze kumva canke kubona ku mateleviziyo yose yo kwisi urukundo amukunda rurutarumwa kuri telenovela guys urukundo amukunda rurutarumwa rwo mu mufakazi urukundo amukunda rurutarwa urundi rwo wagaye rwo mu mubanyi urukundo amukunda rurutarwa rundi dukunze kubona muri Sophie Virgile rurutarwa rundi dukunze kubona muri Frigorito rurutarwa rundi dukunze kumva novuga muri za filime zacu nyene zamenyekanye cyane rwa rukundo mwe mwabona ko ruri extra urukundo rero novuga Noraski akunda Fanny Lavine rurutarwa rukundo wowe uzi rwa rukundo wowe uzi nyene uvuga ati je nakunda umusheri wanje rujya rero uzi kuko ndasheri wawe Noraski rero ragwijinshire infini umuriyoni Jean ndakugera ati rero Noraski abwira Fanny Lavine ati ndakwambitse ino meta ibi kimenyetso cy'urukundo ndagukunda urukundo ndagukunda rurutarwa rukundo gose wumvise cyangwa wabonye ku mateleviziyo yose rwa rundi gose rwa gose muzi ko ari urukundo mwebwe mukarushira hamwe Noraski rero rujya rwije rwize infini fresh zat cyerumva shaka kugira mariage no busisike bora gute tugire mariage no musinyete Kesho kuza tependa kuri gatanu indwi ndakubwira ati ibintu ni fresh sana ibintu bimeze ni mwelele ndakubwira ati sikera acanyereka ati naje bientôt nafanya mariage me mariage asike yaza ko ari nazo ariko kamera just yo ni blague reka tubandanye nakazi Fanny Lavine nawe ati ndazi benshi mukene kumva amajambo ya Fanny Lavine tuyasigura Fanny Lavine yagize ati ico yatangurije ko twese twari twiteze ko Fanny aza kuvuga ati ndakwambitse ino meta uko hawundi bakobwa batangura bose yatanguje ku kintu twese tutokwiyumvira ko yotangutse yatanguje ku kintu twese tuvuga ati ibintu Fanny agira atangure kuvuga nibigagira avuga ati burya rero Noraski je numva umenga nari heza je naragize ubwo ati aya majambo Fanny agira avuge nayi ibiki ariko kurundi ruhande yarafise mpwemu mutima mweranda mu mutima wewe yagize ati nasavye Imana kuva kera ko nohagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ibinyoma urukumva iryo jambo nasavye Imana kuva kera ko nohagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ikinyoma yasavye Imana kuva kera yuko
ja atozo kwigera hagarara imbere y'Imana n'abantu ariko aravuga ibinyoma kuko la plupart y'abantu benshi murabizi neza ingo nyinshi zubakiye ngaha abisigurana na Fanny Lavine avuga ati ari ingo nyinshi zubakiye ngaha ku mpamvu kanaka hari ingo nyinshi zubakiye ku mpamvu kanaka ugasanga umukobwa yagiye kubana n'umuhungu kubera amafaranga nshaka kubera yuko uwo muhungu ari mwiza cyangwa kubera yuko uwo muhungu ja nuvuga ari wahatari rom ja ugasanga ni kubw'ama profit novuga tutarinze kudondagura tuvuga amazina urumva niyo mpamvu Fanny yavuze ati narasenze Imana kugira ngo ivyo bintu ntibize binshikire kuko usanga hari umuntu yagiye kubana n'umuntu par force ugasanga n'abavyeyi bamusunitse kugira ngo agire mariage n'uwo muntu ugasanga vya bindi ugasanga Noraske yabanye na Fanny kubw'impamvu kanaka ugasanga Fanny yabanye na Noraske kubw'impamvu kanaka nivyo Fanny yavuze ati nabisenze Imana kugira ngo ivyo bintu nibizigira iki bize bimbeko nashaka ndakubarire ko ndagukunda ko ndakubaha nifuza kuzocikanira mu biganza vyawe mu maboko yawe ariko urumva iryo jambo ko rikomeye Fanny arifuza kuzopfira mu maboko ya Noraske abandanya avuga ati ndashaka kuzova kuri inosi ndiko ndabona amaso yawe vya bindi tukunze kubona muri filme mtu anaregea anakufa anamwangalia aktere mu macho nakufa kweli niko kuona Noraske ndabatinya bajya abantu bazova badukinira filme y'ibintu bavuze ariko ku rundi ruhande ndabakunda cyane ayo majambo reka sike yabashirimo ya Fanny Lavine avuga ko azopfira mu maboko ya Noraske ndashaka ndakubereye ko ndagukunda ndakubaha kandi nifuza kuzocikanira mu biganza byawe ndashaka kuzova muri iyi si ukajya mu maso hawe ndagukunda cyane urabona ko ari ibintu biri romance cyane ibintu biri deep cyane amajambo akomeye cyane umukobwa kumva yashite kuvuga ati nawe hazobiki nizogera tuzotandukana n'iriki n'urupfu nzopfira mu maboko yande ya Noraske wa wundi nyene runyuzi yaje kunyura kunovuga gushona ahatabaguritse handi nyene arashona arakubita ku runyuzi are yes bakunze step nde kore gatanu indwi je kubganje novuga no kwifuza kuba novuga gusumbya Noraske ko Noraske buryarace novuga mu bigambo bikomeye cyane n'umuntu Jacques yaciye mu ma challenge menshi agiye atandukanye kugira ngo agere kuri rya atua bro anafanya mariage bro congratulations bro nakwambia mi vraiment nilikubali sana nili appreciate sana kuko razi yuko man birababaje sana iyo ukunze umuntu mukuri abantu bakiyumvira yuko umukunda mu binyoma abantu bakiyumvira yuko wowe mukunda novuga kubw'inyungu ziwawe muri wo deep inside wowe mukunda for real ndakubarira ati rero bro ntuzushike intege ahubwo ivyo wowe wakoze aho washitse hatumye natwebwe tutarahashika twifuza kuzohashika ahubwo tunaharenge sibyo none twifuriza ndakubwira ati rero nono je kubganje nzorondera umwanya ukwiye ndabakoresha ikiganiro mfise amajambo mfise ibibazo byinshi cyane nifuza kuzobabaza kugira ngo mufashe la société kuko la plupart y'abantu benshi hari abantu benshi batigeze bashaka aho mwashitse habaye amajambo menshi mariage irahomba la dernière jour umukozi w'umuntu nka Fanny Lavine ngoya ngo ndagiye ngo ndabihevye cyangwa ndabona umuntu arose ngoya ngo ndabihevye kumbe nuko mugabo mwe mwaremeye muraguma hamwe ibintu biramera fresh ndakubwira ati rero twovuga byinshi nitwoheza ivyawe mu rujya rubanza nuvuga gushika kuri mariage reka dushikane ngaho ubundi munsi naho tuzofata kandi ga partie tubasigure kuvyerekeye gutwikurura hamwe n'ibyakurikiye muri salle harabaye udu challenge twisigiye dutandukanye ndazi muzovyibonera guse ikintu no kubarira yuko ibintu byo byari bimeze neza sana twarabaye tu video dukeyi tumara iminota 20 ndazi mwarabibonye hari byinshi mutabonye rero kumbre step major iri hano kubganyu kugira ngo ibashe kugira iki kuba hereza izo nkuru kugira ngo muze murazibona ku mwanya